Yesu avuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Imana ishimwe. Bantu munyumva umbege n'ijambo ry'Imana rivuga muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzohabwa ubushobozi muri iyo nzira gusa. Yesu ntiyavuze ngo muzoronka ubushobozi nimwaba abatunzi, nimuzoronka ubushobozi nimwaba abasiguzi bakomeye, muzoronka ubushobozi nimwaba mukora ibitangaza. Abanamba avuga ngo muzoronka ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Bamwe baheje kubatirizwa nibo batumye iri shengero rikorana n'abashitsi bose baza. Tubasabe bahagarare. Ni 78 kuko ariho bane bazokwakirwa. None rero ariko abo twabatirije na 74 kandi muri abo 74 harimwo babiri baje bava hariya ku Ntahangwa biga muri Etale, hakabaho n'uwundi yaje ava muri Omoneri. Hari muri abo nyene. None rero aba nabo twagomba reke bwa mbere tubanze tubahe kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki. Hanyuma rero bace barangurura ino kugira ngo abakozi b'Imana babarambike kw'ibiganza kugira ngo basabire Yesu Kristo abatirize muri mpwemu yera. Muce muza ino imbere mupfukame. Bari baje gukorana kandobe mureke yarimo mpwemu yera niho yaza atumwe gororoka ni mugororoke kugira ngo mwegerane ukamye mugororotse. Abakozi b'Imana bahagarare babakikize. Ce duhakaze umukozi w'Imana yaje hariya ava mu Kibengu mu Kigwati ashike hano. Pasteur Gerard abasomera ijambo yo guhagarara ku kwasengera. Mana yacu nihabwa icubahiro. Dusomira ijambo hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca mbere abariho duhera igice ca mbere umurongo ugira 4. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave Yerusalemu atariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu misi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Nabishura ati si vyanyu kumenya imisi canke ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako,
muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana ishimwe. N'amajambo Yesu ubwiwe yivugiye agire aje mu ijuru asize abigishwa, kandi aya majambo n'amajambo manini kuko yayavuganye n'intumwa 11. Uwitwa Yuda yaza yamaze kuvamwo, kuko n'amajambo yavuze haciye iminsi itari mike yazutse mu bapfuye. Yariko asezera ababwira amajambo tumaze gusoma mu ndirimbo yaturongoye. Twabonyemwo umwe avuga ngo uwishinze ku byasezeranijwe. Mu byo Imana yasezeranye, yasezereje abantu bayubaha, na mpwemu yera arimwo. Haleluya. Ntibidukwiye namba gutuna mu ishengero nk'abantu bagowe, kuko yari ataragenda yari yarasezeranye avuga ngo sinzobasiga nk'imvuvyi. Amen. Imana ishimwe. Umviriza shengero, aba bantu kubera ko bari n'ibindi bibazo bibahanze, ivyari bibahanze ntivyari vyamhemu yera, kuko muri amajambo baciye bamwishura ntibari batawe ico yavuze, kuko bo baciye bagira ngo mbega mwami none ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli, ariko ababwira ivyamhemu yera nabo bari mu byo kuja ku bwami. Ingoma y'Abisirayeli Yesu arabishura bagumiye ati ingoma y'Abisirayeli si vyanyu kumenya, n'ububasha bwa data wenyene. Uyu munsi hari umuntu usanga adakijijwe, ariko muhuriye mu nzira akabwira ngo ibihe birakuze, mbega ibihuraza aho bigeze, akamera nka wa mugore w'umusamariyakazi dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice gira 4. Uwo yavuga ngo ndazi ko Mesi yazoza, kandi ahazozira niwe azoduserurira byose. Nahazi ko Mesi yazoza, muhira yari afise umugabo agira 6. Arazi ko Mesi yazoza ariko ni maraya, arazi ko Mesi yazoza ariko n'umusuma, arazi ko Mesi yazoza ariko ni mboregwa, kandi arazi ko Yesu azoza. Imana idutabare. Umviriza muri aya majambo dusomye, Yesu avuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Imana ishimwe. Bantu munyumva, umbege n'ijambo ry'Imana rivuga muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzohabwa ubushobozi muri iyo nzira gusa. Yesu ntiyavuze ngo muzoronka ubushobozi nimwaba abatunzi, nimuzoronka ubushobozi nimwaba abasiguzi bakomeye, muzoronka ubushobozi nimwaba mukora ibitangaza. Abanamba avuga ngo muzoronka ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ivyabona byo kushingira intahe. Mu majambo twaronka hajya kuri Batistere twumvise amajambo akomeye, twumvise ngo mwebwe nyene baba batijwe no musi simwe muvutse ubwa mbere, musanzeho bakuru banyu mugakiza, musanzeho banyoko mugakiza n'abaso, musanzeho basogokuru n'abasogokuruza. Genda mubigane namwe mushinga intahe. Ni ntahe ituma abantu bihana. Yesu aracavuga ngo nimwaronka ubwo bushobozi muzoca mumbera ivyabona, ntibizogora ko ndabatuma, ntibizobagora kumorera, ntibizobagora kunshingira intahe, bizoba vyoroshe. Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. Kubera ayo majambo natwe twarashikiriwe, kubera mpwemu yera natwe twarashikiriwe. Amena. Kubera mpwemu yera tugomba dusengera aba bantu, ntitugira tubabatirize. Oya, si igikorwa cy'iwacu kubatiza abantu muri mpwemu yera. Oya, icyo ni igikorwa cy'ijuru, kandi hatarabwa imyaka umuntu amaze kwa Koroneliyo nta nyigisho zo kubatirizwa bize. Bashize umutima ku majambo Petero ariko aravuga
baruguruka. Mu kanya iryo Petero atiyumvira aza yumva ba bantu b'abanyamahanga bariko baravugishwa buzuye mpemu yera, abantu baratangara. Petero ati none aba bantu ko barase mpemu yera nka twebwe naho batiriwe barigize inyigisho hari ico boza ko twobabatiza. Mu gishingo cyo gutangura mu mazi batanguye mu mpwemu. Ndabipfurije kuzura ubushobozi bwa mpemu yera, kuko kino gihe kiradusaba, jewe ndiko ndavuga, wewe uri kuranyumva n'aba babatirijwe, kiradusaba kuzura ubushobozi bwa mpemu yera. Kubera iki? Ibintu muri iki gihe birasa, mpemu atarimwo byose birasa. Mwa bantu mupfukame, mugiye kuvaha muhure n'abantu mutari bwahure batakwigishije ukiri umunyabyaha, bace bagusama ubunyene bati ngwino rero aba muzahura ngo Imana imbariye ngo akira igitangaza cawe, akira ibi na biriya. Muritonda ivyera byose samata, muritonda muvutse mu gihe kigumye, ariko mpemu yera niyo bari muri mwebwe azobarenganya, azobaha kubona. Muri mpemu hari ingabire nyinshi cyane, muzosobanukirwa umuntu ajya atumwe n'Imana n'umuntu yitumye ubwiwe n'intumwa ya Satani, abo barabaho. Muzoronka ubushobozi mpemu yera niyabazako. Amen. Twasengera Imana. Sabe abakozi b'Imana babakikije n'ivyo, reka dusenga Imana. Mana yera, Mana nziza, Mana udakenye, Mana udakehanirwa, Mana utaraye imyaka umuntu amaze, tugushimira aya mavi apfukanye imbere y'Imana. Tugushimira uyu munago ubonetse mu ishengero, uyu munago w'abagabo n'abakenyezi, uyu munago w'imisore n'abigeme, uyu munago w'abana barimwo bakiri bato, bagiriwe ubuntu bukomeye. Ubaza n'abatarakomereka, ubaza n'abataragira inkovu z'ivyaha, ubaza n'abakira abantu. Mana yera, turagushima. Dawidi yari umwana ariko araronderwa, Dawidi yari umwana akogwa yaragiye. Amena nibuzi wakuye abantu, amaze gushika Imana ibarira Samweli ngo wawundi n'umugayisha ijisho umwe nakubarira ni uyo, va hasi musuke ku ihembe ry'amavuta. Wawundi n'uyo, babandi naba. Amen. Babandi naba. Turabakikije mu izina rya Yesu Kristo. Nubagabire, bagabire mpemu yera, 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 bagabire mpemu yera mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo urugendo batanguye baze barushishikare, baze bahabwa amaso yo kubona, baze bahabwa umutima wo gutahura bivuye kuri mpemu yera. Haleluya. Baze bakandagire inzoka na sikoropiyo, baze baneshe ubushobozi bwawe mwasi bwose. Urakoze Mana, uraha gukandagira imyaka, uraha gukandagira ibihe, uraha gukandagira kameremere muri mpemu yera. Haleluya. Bagabire amariba yo hepfo nayo haruguru kuko urayafise. Amen. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amina. Amina. Yesu abahezagire, usubire mu bibanza.